Murakoze. Yesu ashimwe. Amen. Ngira ngo nobanza gusigura cyane ico Sarcom ivuga, uko hari abumva Sarcom bwa ntibumva ico ari cyo. Sarcom ni biri mu rurimi rw'icyongereza kivuga ngo Salvation and Love Communication Ministry. Niho ko ari ministère iyo kwamamaza ubutumwa bufatiye ku gakiza n'urukundo. Muti vyaje gute? Kuko ntivyumvikana umenga nishira hamwe rijejwe gucuruza mirimo itandukanye, mugabo birafise aho vyavuye kugira ngo iryo zina rimenyekane gutyo. Aho vyavuye ni hehe? Nuko jewe naronse iyerekwa giyo igikorwa nokora c'Imana. Ndi umuntu w'umukristo, sindi umupasiteri, mugabo urashobora kuba umukristo ukaba waratoranijwe. Imana nimenye ingene yagutoranije. Hanyuma rero naronse ijwi rimbaza ngo kubera iki abantu badashaka kwakira agakiza. Hanyuma kubaza ivyiyerekwa canke abagenderwa n'Imana baramenya imvugo yayo. Harazi ubugira kabiri nja ndonka indirimbo y'Imana iri mu gitabo c'indirimbo ni ya 354. Iyo ndirimbo ivuga ivy'urukundo. Aho bimaze kurenga hari mu ijoro rimwe, bimaze ico kiringo kimaze kurengana, hacaza irindi ijwi rimbaza mu Congereza ngo why people don't love each other. Bivuga ngo ni kubera ko abantu badakundana. Niho havuye rero iryo jambo Salvation and Love Communication Ministry. Iyo uronse iyo uvuganye n'Imana ibigomba yuko hari icyo ukora. Rero niyumviriye nokora iki ko atashengero mfise, ko ata kintu mbona umenga nokora gituma gihuza abantu benshi nk'uko amashengero abikora. Ni nahavuye niyumvira ico nokora muri societe mu bantu, mugabo gishobora gutanga umusaruro, gishobora novuga mu Gifaransa kizana impact. Ni naho rero niyumviriye gushiraho iryo zina, hanyuma ndatanguza imirimo imwe. Mu bisanzwe muri kahise nari nsanzwe ngwiza, hariho ivuga butumwa ngira mu gutanga ubutabu bw'ijambo ry'Imana, nkabusohoraza hanyuma nkabutanga mu bakristo duciye ngiye ku ishengero nari nsanzwe sengeramo. Nabanza gusaba urusha hanyuma nkabutanga bakanyemerera nkabutanga. Hamaze kuza rero ico ciyumviro iryo yerekwa, navuye niyumvira nti noshiraho igisata ca imprimeri gishobora kumfasha kugira ngo ndeke kuza ndasohora amafaranga menshi ngenda kwimprimisha kandi ntashobora kuyaronka imisi yose. Reka ngure ibikoresho bizontuma nshobora kwimprima kugira ngo ngwize ubwo ivyo bitabo tubihe abavyifuza kumenya ijambo ry'Imana vyimbitse. Hanyuma ntivyahagarakiye ngaho, ndiyumvira kandi ntibirashoboka ko umuntu, kuko turabona yuko ngaha muri Gisagara ca Gitega hariho abantu abaririmbyi bashobora gufasha kumenyekanisha ubutumwa. Muri iyo ntumbero naciye nshiraho studio d'enregistrement kugira nabo baronka aho bakorera ku giciro gito bitabavuna, hanyuma izo mpano bafise zitera imbere.
niho rero kuko mu bisanzwe umuravye amasidio menshi abaririmba indirimbo za gospel ntibaronka aho babikorera ngo bisanzuye nk'uko abandi babikora. Niyo ntumbero we nari naciye ngira kugira ngo habe iyo ntumbero yo kugira ngo abo baririmbyi bashike ku rwego rushimishije. Sinahagarikiye ngaho, nariyumviriye kubera gospel zirasaba amashusho, zigasaba kumbure na enregistrement. Urumva mu gihe ca enregistrement hariho abagomba kuvuga indirimbo zabo, kuririmba indirimbo zabo mugabo bakoresheje amashusho. Ni naco gituma nahavuye nshiramwo igisata ca ntuze cyo gufata amashusho ariyo videographie et photographie. Hanyuma kubera twiyumvira rero ukivuga butumwa naryo nyene ritahagararira mu ishengero gusa, twavuye twiyumvira tuti none twobikora gute kugira ngo ivyo dukora vyose bimenyekane, hanyuma abantu baronka agakiza, kuko urumva twavyise agakiza kubera iyo yerekwa. Ni naho twaciye dushiraho urubuga rwa YouTube, hanyuma mu nyuma turashiraho yandi ma platform comme nka Facebook, turashiraho Instagram, ibintu vyinshi, kuko ivyo dukora vyose bice kuri izo mbuga, hanyuma abantu babikurikirane. Abashobora kwakira agakiza bifatiye kuri izo nyigisho tugira, kuko hariho ikiganiro tugira ca Rhapsody de Realite. Bamwe baragikurikira, ababishoboye baragikurikira kuko biri kuri twama tubigira kuri izo mbuga. Hanyuma rero kugira ngo abantu baronka agakiza canke biyumve ijambo ry'Imana, kuko iyo uguma wumviriza ijambo ry'Imana biraguhamagara, biragutuma nawe uhinduka, kuko tugomba yuko umuntu ahinduka. Hanyuma ntitwahagarariye ngaho, nico gituma twaciye dushiraho ico gisata ca bise, igisata kidufasha mu buhinga bwa connection internet, kugira ngo turabe ko twoza n'abandi bose bufatirako. Bitevye twahavuye dushiramwo n'ikindi gisata citwa construction, kugira tugire impact dans la communauté, tufashe ivyo abantu ma service kenshi bakunda kurondera. Rero mu bisanzwe turakora amatafari, kuko natwe turafise rususi, novuga nti umwitwarariko yuko abantu bakoresha amatafari ecologique, ibintu bataza guturiza ibiti bagirante, kugira ngo duhindure inyifato. Ni naco gituma twagize amatafari bita mu Congereza interlocking bricks, niyo dukora, kandi ni meza cyane, n'amapave byose turabikora. Rero ivyo rero uti mwabikoze none kubera iki? Ni kugira ngo dushigikire uwo murimo, kuko twabona yuko ntawe twokura amafaranga yo gukora uwo murimo, kuko hariho igisata civugabutumwa. Igisata civugabutumwa twashizeho, urumva ntiwoja kuvuga ubutumwa utagira remoye, utagira uburyo bwo kwiyunguruza gushikire abo bubwira ubutumwa. Ivyo bisata rero biza biratwunganira kugira ngo turonke amafaranga yo kugira ngo dukora ico gikorwa. Niho hagaze iyo ntumbero nyamukuru. Hanyuma muti ivy'urukundo vyo mubikora gute? Ko mwavuze ivy'agakiza, mbwa ivy'urukundo navyo mubikora gute? Ntivyama bigaragara cyane, mugabo turamaze gukora ibikorwa bitari bike, aho twaja kuraba nk'abantu mu bitaro, turonse amafaranga makeyi tukaheza tukarekuza nk'abantu babohewe mu bitaro. Nibaza ko mu mwaka wa 2024 twakoze ico gikorwa, hari mu kwezi kw'icenda. Hanyuma muri ico gihe nyene tukajana n'abakozi b'Imana, bagaheza bakababwira ubutumwa, bakabaremesha, babaremesheje. Mugabo ntupfa kumuremesha gutyo, abakeneye yuko no
mu buryo ushobora kumufasha. Rero hari icyo twashoboye gufasha muri icyo gihe, hanyuma abantu barakira agakiza, barumva baronka umwizero. Niko tubikora. Iyo rero bidushoboje tuzokora n'ibirutaho. Hanyuma igiteramo nacyo tugiye gukora ni ukugira ngo kibe muri ya ntumbero yo kuvuga ubutumwa no kugira abantu bashikire Imana, bakire Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Nigihamagariwe rero abantu bamwe bo barakijijwe, eka ko ariwo murimo tuzotegereza gukora. Nico gituma rero twafatikanije n'abaririmbyi basanzwe babizi ngaho Gitega, basanzwe bafise uburambe muri byo, muri gospel, kugira ngo dukorane ico gikorwa, hanyuma turabe ko tworonka abakristo benshi kandi tuvufatane mu rukundo. Nivyo novuga, nsiguye mu majambo make Salocom. Uburyo nta handi buva muri ibi nari niko ndavuga. Hanyuma si mfashanyo, nta mfashanyo mfise iva hanze, ni jewe nyene. Muri ivyo nico gituma navuze ntinarondeye ibyoshigikira uwo murimo kugira nshobore kugira, kuko si shengero uvuga uti ndabwira abakristo bazana amafaranga hanyuma tugende kuvuga ubutumwa. Eka ni muri utwo dukorwa nyene nagiye ndashiraho ivyo bisata bishigikira kugira ngo nkore uwo murimo numva ngororokewe kandi nshobora kuronka ayo mafaranga. Nico gituma yaba twaronka menshi tuba dukora ibirengeye, mugabo nk'ubu turacaronka make mugabo ni naco gituma byadushoboje yuko dushobora gukora iki gikorwa. Tubahamagariye rero n'abandi bose uko dushigikira, wabona yuko ico gikorwa gifise akamaro, bo dushigikira, kuko twifuza yuko ngaha muri Gitega abantu bamenye Imana kurusha. Hanyuma turetse ngaha Gitega, ngira ngo baravye kuri ntuze logo ya Salocom, murabona ko harimo le monde entier, donc ikarata y'isi. Ikarata y'isi rero yerekana yuko ubwo butumwa kubera buvugirwa ku ntuze ku mbuga ngurukana bumenyi, ni ukuvuga yuko zishikira abantu bumva urwo rurimi rwose tuvuga. Turetse mu Burundi hose, haba muri East Africa, twiyumvira yuko dufatikanije nabo baririmbyi tuzoshika ahantu kure, kuko hariho nk'abantu bakiri bato baba bashaka kuronka, baba bagomba guca mu ndirimbo. Hariho abakizwa baciye mu ndirimbo, hakaba n'abandi bakizwa baciye mu nyigisho. Ni naco gituma uwo munsi hazoba hari umuvugabutumwa, hakongera hakaba n'indirimbo. Twiyumvira rero ko bazoza ari abantu benshi, kuko nico gikorwa turiko turamamaza kugira ngo turabe. Ni naco gituma turiko turatanga iyi conference de presse kugira ngo abantu bazoza ari benshi. Novuga yuko integuro ni nziza cyane, ndabona yuko zuba zigeze nko ku 90%. Novuga yuko ivyo bice 10% bisigaye na mafixation y'iki niki na kiriya, turizera yuko ibintu bizogenda neza. Bino Gitega yacu ndetse no mu zindi ntara zose duhana urubibe, nibaza ko amaze kubimenya, amaze kumenya igikorwa kizokorekera harya. Kubw'ivyo rero ndatumira cyane abantu, umuntu wese niwe arafise indi programme yarafise yo gufata kwipasika, ndamuhaye kazi. Canke hariho n'abandi ku minsi mikuru usanga bafise izindi programme bafata, gusohokana n'imiryango n'iki, ndabahaye kazi hajya kuri ya basket. Ndazi ko bazonezerwa, bazozana n'imiryango yabo, hazoba hari ubwiza bw'Imana. Aya ntituzorihisha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twabiherewe ubuntu tubitangira ubundi. Igikorwa kizotangura saa 10 gushika isaha 3 z'ijoro, de 16h à 21h. Kandi muri uwo mwanya wose ndizera yuko umuntu hazohaza ntazomuhombe, azonezerwa mu buryo bw'impwemu bimwe no mu buryo bw'umubiri. Murakoze cyane. Ndi umwe mu bagize Salocom Worship City Music. Iyo muri ko murabona naserukiye abaririmbyi n'abamiziki muri rusange. Nibaza ko aje tuzokorana umwanya munini, twebwe abaririmbyi cyane muzotubona cyane umwanya munini tuzobakorera. Ikintu twiteze rero nk'umusaruro akuru
turiteze umusaruro ufatiye ku mitima biciye mu ibi bintu mwumvise ko bitekeyemo ni kini gikorwa kivuye mu rukundo kwaciye mu visionnaire gashyiramo uburyo mu bintu n'agakiza katanzwe na Kristo Yesu ni imitima mishasha izokwakira Kristo Yesu, imitima izokwakira agakiza, imitima izokwizera urya munsi yagutse ndetse naho izi mbonesha kure zishika ndetse naho Salocom hose ishobora gushika. Turakeneye ko abantu bakizwa inyuma ya kino gikorwa no hagati muri kino gikorwa ni n'ubu nyene kitaranaba hari abantu batanguye kumva urukundo, hari abantu batanguye gukizwa biciye mu byo bariko barumva n'ikirere bumva kiriko kirabagumbira bariko barumva no majwi yacu. Umuvuga butumwa azoza aho n'abaririmbyi gusa, hari umuvuga butumwa yatoranijwe kubwa kino gikorwa n'ahari ariko aragisengera ategekanijwe kandi bizogenda neza. Ariko gato ndashaka kuvuga abaririmbyi ni benshi vraiment barimo abaririmbyi bava mu eglise atandukanye yahani Gitega. En fait ni Salocom worship city music n'umugwi wa Salocom hakujya mu misama departement ya photography, videography nawo n'umugwi wo guhimbaza wa Salocom. Rero yagiregeranya abaririmbyi batandukanye ava mu eglise atandukanye ko Salocom c'est eglise ni ministère atari ku Salocom ikintu iri kirakora mu butumwa bwiza biciye no mu baririmbyi cyane cyane. Kera hari n'abaririmbyi batari bwaje muri studio y'umuziki kubera iki nta studio y'umuziki ngaho Gitega yari hari kuri gospel music, ariko Salocom imaze kuza amafishe meza muri Salocom, amabashe meza muri Salocom, no kuvuga utuntu twinshi tugiye dutandukanya ama publicité Salocom, ibintu byinshi Salocom, indirimbo umuziki ni Salocom, ama live streaming y'ama eglise usanga ari Salocom n'ubundi rikirabikora. Ibi kubijanye n'itumatuma naho rigezweho ryo kumbuga ngurukana bumenyi. Ngira ngo ntuzenya Salocom irafise vision yayo kandi yafise niyerekwa rya igomba gushika. Rero ico naco cararabiweko, urumva twararavye abantu tukunda kubana kanininya turabona nabo ndetse twanabakoranije turabayagisha turababwira ntuzenya vision yacu naho dushaka gushika. Rero twaraganiriye nabo hama turabona yuko abo bantu nabo dushobora kubandanya kandi na ntuzana objectif yacu gashobora kubate. Ikindi naco nuko twararavye abaririmbyi bari en action bariko barakora pour mu matwiyumviriye ku ipasika kugira ngo twerekane kagakiza nyene. Mwumvise yuko ntuzenya yacu civugo cacu nagakiza n'urukundo. Rero ku ipasika umwami Yesu azoba yatuzuki sivyo none. Rero twariyumviriye turavuga ati ikintu gishobora gushira hamwe abantu ku ipasika ko ku ipasika n'ahantu hadakunda gutunganywa ama evenement kanaka usanga abantu bose bacaja mu minsi mikuru bahejeje, ariko turavuga teka dutunganye muri gwa rukundo nyene ahantu abantu bazohurira bigina umwami Yesu ko yatuzukiye kandi bari hamwe nyene bayaga banezerewe nyene bahimbaza Imana. Akabijya ka mbere no kubona abo baririmbyi baragiye hamwe tudabo bagategura worship. Mwari mumenyereye kubabona ko ntuza ku giti cabo umwe wese donc ugasanga yatunganije evenement yiwe canke bagahurira kuri stage bagira ama presentation umwe arengana undi arengana, ariko ubu bagiye hamwe bategurira hamwe worship. Le fait yuko hari ntuzeye meme studio ngaho Gitega iyo ni nyungu iza yiyongera kuko ubundi bahora bafata tike yawo bakaje Bujumbura. Ubu bishoboye utabishoboye ntiyabikora yaca yicara ngaha akagumaho. Iyo ni inyungu ya mbere. Hanyuma inyungu ya kabiri burya nta umwe wese ntashobora kuba bavuga ngo umutwe umwe ntuyigira inama. Arashobora kubona ati ujya muntu turi kumwe dufise ingufu canke tutari kumwe ndumwe mba atanga uvu mfise. Hanyuma twavuze ko n'inyungu zirimwo kuko ni igiciro wagira Bujumbura si tugira ngaha. Hari agaciro en fait kubera arabaririmbyi ba gospel twegwe ibiciro byacu turabadiminuwa. Hari nabo duha kado z'indirimbo zimwe tukavuga tuti indirimbo wewe turakwemereye ko tugirira indirimbo zibiri za mbere,
hanyuma uzozane ukoresha izindi. Urumva ico ni ikintu kikameme ku muririmbyi kidasanzwe kugira ngo ukoreshe indirimbo imwe yonyene. Utagomba hajya ukorera ku mpano y'umuntu kandi ukorera no kwishaka giye. Iyo abishaka uramushigikira, arabisaba ukamushigikira bishoboka. No Pasika ndifurije d'abord abagenzi banje canke abagenzi bako badukurikirana mwese mu inshuti zacu mwumvise twe twuzuye urukundo dusesekajwe mu rukundo rwa Kristo turabakunda mwese muri abagenzi bacu. Ico tubipfurije nuko Mwami Yesu azukira ubugingo bwanyu. Wari we wese Mwami Yesu azukira ubugingo bwawe wakira agakiza nyambutari bwakakire. Kukijanye na Easter Worship Map muzoze mwiteze. Abantu muzoza mwese nukuri. Muzoze mwiteze kuraba ivyo bintu ngo Saloko mwavyumvise mubikurikirane ngaho ivyo Saloko muzove mu mihana yanyu mwahejeje kubikurikirana. Ivyo dukora ibibera muri Saloko mu bijanye na Saloko Worship City Music mwavyumvise. Muzoce muzana umutima witeze Kristo wonyene. Ico niteze kiri muri ico civugo. Kiri mu gakiza n'urukundo. Ico niteze cyane nuko ego ni Pasika muga hariho abadahimbaza Pasika. Harimwo abataraba Kristo. Harimwo araba mizirima, arabantu batigeze bamenya Imana, harimwo benshi. Rero ico niteze nyamukuru nuko abantu bakira agakiza ari benshi. Hanyuma bakaza kuri Kristo. Abantu bakamenya Imana vy'ukuri. Ikindi niteze nuko muri ubwo rukundo muri uko kwakira agakiza habamwe urukundo ko abantu barabira kwa karorero kugira nabo nyene bashobore kubona yuko mu mashengero atandukanye yose ari menshi ari ngahe Gitega na yarahandi ko bishoka ko abantu bashobora gukorera hamwe ntihabe ubuntu bw'ubudumbi canke ngo ni kubera ngo idini kanaka irindi dini kanaka ariko bashobora gukorera hamwe bakaronka bagakundana kandi bagakorera bakagira umusaruro mu byo baba bariko barakora byose. Ico nico niteze cyane gose. Ivyo nivyo bintu bibiri cyane niteze n'agakiza n'urukundo ku bantu bose. Ndipfurije umuntu wese azoba ari harya, ndipfurije umuntu wese ariko aradukurikirana agakiza kaze kamubemwo ndetse n'urukundo rw'Imana ruze ruganze. Ahabuze urukundo, ababuze urukundo, urukundo rwatitutse basubiye kururonka ngarahezagiwe. Wokenera Salcom iri neza ra neza mu Sisoko mu gisagara ca Gitega mu Sisoko nkuru. Donc ndashobora kurokaliza canke ababwira, donc urashobora kucumanuka ugeze ku Mutoyi, imangazini y'ivyo yakorewe mu Mutoyi, ngira ngo Igitega abantu benshi barahazi, ucubona imbere yaho ucubona ahantu hari etage yera, uzocubona n'ivyapa vyanditseko Salcom, aho uzobuhashitse. Hama ukeneye naho kugira ari ico ubaza urashobora guhamagara kuri 61 414 canke 64014